Abanyarwanda rero baje gutera Uburundi baca baramenya ko umwami yaje ku mugore yitu Inabizoza. Baca bavuga ati rero nta kamaro ko kurindira ngo abanze yitaze canke aruhuke. Turindiriye akaruhuka ntivyokunda ko tumugwanye cyangwa ngo tongere tumutsinde. Tugende ubu nyene akirushe n'ingabo zi usanga zimwe zagabanutse. Baca baraza baramuteraho yego yitwa yahawe Mahende canke nabo bandi bo mu bindi bihugu. Abo bandi bami nk'umwami wo mu Rwanda nawe yaramutinya. Yari umwami nyene kandi bavuga ko ari umwami yimitswe akiri muto cyane. Yarabayeho abandanya atera u Rwanda, atera Ubuha, atera n'ibindi bihugu byari byeganye n'u Burundi ku ntumbero zo kwagura igihugu cy'u Burundi. Umwami w'u Rwanda aravuga nti jewe nta kindi kintu mbona nokora mu Burundi nokora hagati y'umwami yajewe n'umwami w'u Burundi uretse ko twokunga ubumwe tugasinya amasezerano yo kubana neza. Yabandanije arutera kandi mu mwami w'u Rwanda nawe ntavuye ngo amwivune n'amasezerano bari bakoraniye. Rero Barundi bo ntibamutinya ahubwo yatinya n'abandi bami b'ibindi bihugu. Ndabaramukije abakunzi ba Yaganawe TV nzakomeze neza aho muri hose. C'est Nina Merveille Dusabe kuri Yaganawe TV mu biganiro by'akaranga muri bashasha ni irya mbere muhaciye. Ndabibutse kugira sabone kandi nakira nabashasha baguma biyongera ku munsi nandi muzosanga ibiganiro biryoshe. Rero atari nga kuri Yaganawe TV tubaha ibiganiro by'akaranga by'akahise k'igihugu ndetse n'ibindi byose kugira ngo twunguranye ubumenyi. Ushaka kutabyize mu ishure atawo wabikubwiye, aha nico kibanza cyawe kugira ngo wige byinshi umenye byinshi byaranze igihugu cyacu cy'u Burundi. Ndaza kugusaba commentaire kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza. Mutubwire nyina ni muhindura ni muduhe histoire yikanaka, mutubwire na cyane dukwiye gukora hama like zanyu nazo zoturyohera kugira mutubwire ko ibiganiro byacu biri intéressant. Reka rero nakire umutumire sinamandi kubona umutumire bien sûr. Reka ndamwakire abaramutse hama rero ace atuyagira. Ndakuramukije ndamutse n'abakunzi ba Yaganawe TV bagira ati imisi yose twamaturi ngaha nyene ko tubatabayeho natwe nitwobaho kakanya rero nakanya ko kacagiye kiza kiryose cyo kurikirana ibiganiro by'akaranga. Cyo basabye n'ikijyanye nyene nanje namanda basaba like commentaire na partage yego badutera intege turabe ko ubandanya tugira intege zo kubaronderera ibyahishijwe biri ahantu hatandukanye ko barakoze. Ndakwibutse uri kuraba ikiganiro gupartaja abandi niwaza kino kiganiro uze kugisangiza abandi muri bwa bumwe nyene ico wungutse na mugenzi wawe acunguke ugerageze kugishikana nawe ahandi hantu. Uno musi rero tugomba tuyage ku mwami u Burundi Mutaga Senyamwiza. Ari ba Mutaga babiri, aho Mutaga Senyamwiza na Mutaga Mbikije. No musi tugomba tuvugane bavuga ku ntwaro nshuti ku ntwaro ya Mutaga Senyamwiza. Mutubwira kwiki Mutaga Senyamwiza, tumumenye mu buto bwiwe, tumenye uko yaronse yashikiriye intwaro ndetse n'ibindi byose ibyo yakoze n'ibindi turaza kuvyumviriza. Mugumane natwe. Murakoze. Mutaga Senyamwiza ni Mutaga wa mbere kuko twarabonye ko ariho ntare wa mbere, mwezi wa mbere, mwezi wa kabiri na mwambutse wa mbere, mwezi wa kabiri kuduga gutyo. Rero umunsi turamukiye dushikiye umwami bita Mutaga Senyamwiza wa mbere. Mutaga Senyamwiza rero wa mbere batubwira ko ari umwami yatwaye Burundi mu kinjana cya 18. Ni ukuvuga ko bamugereranya n'umwami yuko yabaye ku ngoma hagati y'ikinjana c'igihumbi kimwe n'amajana indwi na 50 n'igihumbi kimwe n'amajana indwi na 73. Muri icyo gihe rero umwami w'u Rwanda nawe yatwara u Rwanda yari umwami witwa
Cirima Rujugira. inde Cirima Rujugira. Rero mwatubwira ko umwami Mutagase Nyamwiza yari umwami atinyitse muri kano karere k'ubuseruko. Yaratinyitse kubera ko yari umwami bwa mbere abarundi bakunda, kuko ngo yari umwami mwiza cyane, ngo bamugeranya n'izuba kubera mwiza ni physically haba mu bikorwa no mu bwiza nyine ku mubiri, cyane cyane bavuga ko bamugeranya n'izuba. Urumva amaze kumugeranya n'izuba ku bwiza urumva ko bwabonekera ku mubiri. Rero yari umwami ateranye ubwoba rwose, yari akomeye mu Burundi, ko yari afise abamugwanira bitwa ibenga canke abatarindwa. Urumva ko n'abasirikare b'igihugu bari bafise amazina akomakomeye mu bihugu nk'igihugu cy'Ubuha, igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Buganda. Umwami wese yaba yifitiye niwe yita izina aba. Yego, umwami wese atoye ingabo yaca agira ko azita amazina, mugabo akazita amazina bibanye n'inguvu nawe nyine afise, ko ntabwo ushobora kuziha inguvu zirengeye izo afise. Rero kubera ko yari akomeye, batubwira ko ari umwami ari mu bami ba mbere batanguye kugira gutera ibindi bihugu, baka ibindi bihugu intara, izo ntara bazomeka ku Burundi. Aratanga nk'akaroro nko mu gice cy'Ubweru no mu gice cy'Ubugesera, kubera ko Ubugesera hariho Bugesera yamanywe ko Ubugesera butoyi abuzana ku Burundi, ubundi Bugesera bugaruka ku gihugu cy'u Rwanda. Rero yari umwami nyene, kandi bavuga ko ari umwami yimitswe akiri muto cyane. Yarabayeho abandanya atera u Rwanda, atera Ubuha, atera n'ibindi bihugu byari byegeranye n'u Burundi ku ntumbero zo kwagura igihugu cy'u Burundi. Wavuze ngo baramutinya, n'abarundi Barundi bamutinya canke nabo bandi bo mu bindi bihugu, abo bandi bami nk'umwami wo mu Rwanda nawe yaramutinya? Aho Abarundi ntibamutinya, kuko Barundi ntaco yabagirira, ubwo yabayobora neza, kandi urumva ko bamushima akamugeranya n'izuba, urumva ko yarabamurikira amajambo make. Rero Barundi bo ntibamutinya, ahubwo yatinya n'abandi bami b'ibindi bihugu. Niho rero yabayeho yarateye kenshi igihugu cy'u Rwanda. Niho umwami w'u Rwanda nawe yarahejeje gukura ku ngoma mwene wabo bita Rwaka, kuko urumva umwami w'u Rwanda yitwa Cirima Rujugira yari yomuye ku ngoma uwo bavukana yitwa Rwaka, n'abari bamufasha nka Bicura hamwe na Budengeri barahabura baromoka, bamwe bomokera mu Burundi barahunga. Rero no mu Burundi icyo gihe hariho umuntu yakora ibwami yitwa Sentama. Uwo Sentama rero yari umwami, yari umuntu yakora ku kibuga cy'ibwami yuko umwami Mutagase Nyamwiza nawe yarahungiye mu ntuzenya mu gihugu cy'ukibanyi cy'u Rwanda, niyo yaba. Rero icyo gihe barabana Abarundi, Abanyarwanda ba mu Burundi, mugabo umwami wo mu Rwanda arabona ko arashyiraho ingabo nyinshi ku nkengera, ariko umwami w'u Burundi akaguma atera izo ngabo z'u Rwanda zikaguma zitsindwa. Niho rero icyo gihe umwami, usibye gusa yuko yagura akagura igihugu, nta kindi kintu yanyaga u Rwanda canke ahandi hose yaza aratera. Murakoze. Iyo umuntu anyaze igihugu intara cyangwa iki, atwara ubutaka akongera agatwara n'abanyagihugu. Urumva nyimba amanyiye ku Bweru, yatwara icyo gihugu cy'Ubweru akongera agatwara n'abanyagihugu b'Aberu yazabazanye. Nyimba atwaye Ubugesera, yatwara Ubugesera bwose agahita atwara n'Abagesera. Rero urumva ko umuntu agutwaye intara agenda agutwaye n'abanyagihugu, kandi urumva bari uruhombo. Yego, hama rero yarabandanije bimeze uko umwami w'u Rwanda aravuga nti jewe nta kindi kintu mbona nokora hagati y'umwami yajewe n'umwami w'u Burundi, uretse ko twokunga ubumwe tugasinya amasezerano yo kubana neza. Niho rero umwami w'u Rwanda Cirima Rujugira yaza mu Burundi ku musozi cyangwa mu karere kitwa Mwurire, bahura n'umwami w'u Burundi yitwa Mutagase Nyamwiza. Yaraje gutembera, bahoranye akiramubwira ati mwami w'u Burundi ati ndagukunda. Umwami w'u Burundi nawe ati nanje ndagukunda. Aca mubwira ati burya rero ndashaka ko twosinyiranira amasezerano yo kubana cyangwa amasezerano y'amaraso,
amasezerano y'amaraso ni kujya kuntu y'ubumwe ati kandi niba ndamuka unyemere ko twasezerana amasezerano y'ubumwe cyangwa amasezerano y'amaraso nzoca ndaguha umukobwa wanje bita Inabizoza mutoca mubana ucumbera umuko umwami w'u Burundi aremera rero ico cyose umwami w'u Rwanda yarazi ko abigize mu ntumbero yo kwikingira no kongira abanyarwanda kugira ngo ntazosubire guterwa n'umwami w'u Burundi niho umwami w'u Burundi yagira yemera umwami w'u Rwanda aramuha umukobwa witwa Inabizoza barabana babanira ahantu bita Mahende hanyuma umwami nawe yarafise kandi w'u Burundi yarafise ikiri ahantu umugore ahantu bita Ngaruriro ku musozi bita Ngaruriro rero niho rero babana uko ariko umwami akaba w'u Burundi akagoma atera u Rwanda kubandanya arutera yabandanije arutera kandi mu mwami w'u Rwanda nawe ntavuye ngo amwivune n'amasezerano bari bakoraniye urumva bimaze kugenda uko umwami w'intudenye w'u Rwanda yabwirizwa guca abona yuko yamuhemukiye ku by'abasezeranye umwami w'u Rwanda rero nawe niho yaca arondera kugira ko nazogirane azokwihora umwami w'i Burundi rero umwami w'u Burundi yarabandanije kandi n'ubundi aca arasubira aratera u Rwanda atera mu Rwanda mu karere k'umuntu yitwa Senjara aramutera avayo anyaze inka kubera amuteye mu ijoro aranyaga inka ziwe zose agenda zijanye bavuga ko ico gihe Mutagase Nyamwiza yatera u Rwanda yasanze umugore wo mugabo yitwa Senjara ariko araterera kubera ko urazi ko baterera amata mu ijoro aca ategeka umuntu umukozi yari yasanze yitwa Gwaka muhereza ati zana amata uhereze Rwamugabahizi aranyotewe kandi arashonje avuye kure wa Mbesire bakamutuka nawe akanka nyamukozi wa Senjara ashobora ati Gwaka zana amata uhereze Rwamugabahizi arashonje avuye kure kandi aranyotewe aranga rero umwami yaca afata aragira aratora kubera ko kera bari bafise intuzenye bagwanisha amacumu n'imyami baca atora imyami ararasa wa muntu uzenye wa Gwaka hama ivyo biheze ngo baca barigira yasubira kandi yindi turo basubira agenda batera u Rwanda baca batera mu karere naho ko umuntu yitwa Gwambari uwo Gwambari rero baramuteye baramunyaga ivyiwe byose baca banamukubise gusa ntibamwe we ntibamwishe baramukubise inkoni nawe aca aragenda ati mwami w'u Burundi mwami w'u Rwanda nyakubahwa mwami w'u Rwanda jewe sinzokwemera ko mpera n'inkoni nakubiswe n'abarundi ti mpaka nzoramuka nihoye ti rero ico ndagusabye nyambika ibirezi gusa jewe ngende mwami w'u Rwanda arambika wa Gwambari aragenda araza yambika ibirezi yamusabye ibirezi kino nyambika ibirezi je ngende arahitana amacumu nawe arahitana n'imyami araza arajabuka n'abasoda b'u Rwanda arajabuka Kanyarubambe araza aragenda no ku mutumba wa Nyamabuye aho umwami yarakunze kuba aragwana agwanye biratsengwa kubera ko urumva ko n'abarundi bitwa abatarindwa abanyarwanda nabo bakita ngo n'abatabazi bajeje gutabara igihugu bari bajeje kwitanga bagwanye Gwambaratsi aratsindwa baratinda ngo bamurasa umwami wo kwibere acaratsikana arapfa rero ngo karavirirana ngo yavuze ngo Mutagase Nyamwiza ngo ndagutsinze ngo uragatsindwa acatora ngo amaraso ye karavirirana ngo yamija abantu bari bagiye kumwica ngo ababwira ngo muragahumirwa n'aya maraso muhejeje gusesa ngo cikanye niho umwami w'u Rwanda ivyo byose byabandanye bimubabaza caragira aca uwundi rero umuntu nawe bita Rutinda wo mu Bagabo ava mu Bugesera mu Bagesera mu muryango w'Abagesera jewe nanje iki sinzovyemera nzotegerezwa kwihorera u Rwanda n'abanyarwanda bose muri rusange umwami ati genda arahitana imyami tana abasirikare ahitana n'amacumu araza rero umwami w'u Burundi nawe aracava
kuri wa musozi wa Ngarurira agenda kuri wa musozi wa Mahende aho yari afise wa mukobwa yava i Rwanda bita Inabizoza. Ashitseyo asanga umwamikazi we ntihari, ahashikiraho abanyarwanda rero baje gutera Uburundi baca baramenya ko umwami yaje ku mugore Inabizoza. Baca bavuga ati rero nta kamaro ko kurindira ngo abanze yitaze canke aruhuke, turindiriye akaruhuka ntibyokunda ko tumugwanya cyangwa ngo twongere tumutsinde, tugende ubu nyine akirushe n'ingabo zi usanga zimwe zagabanutse. Baca baraza baramuteraho yego yitwa Mahende, amuteye mugabo uwo Rutinda ntiyarazi umwami uwo ari we. Ngo yashika akavuga ati nimunyereke umwami Mutaga umuhungu wa Ntare, ati sinshobora kugwana n'uwo ntazi. Baramumwereka ngo amubonye ngo acavuga ngo burya niyumviye nabi, birakwiye ko ntangura kurasa umwansi. Niho rero ngo yatora ngo umwami aramurasa uwa mbere amwongera n'uwa kabiri ngo acaragwa. Aguye umwami aba aracikanye. Ngo acikanye rero niho abanyagihugu bo Barundi bakomera rimwe induru, bacavuga ati kubera ko yava mu muryango w'Abagesera, bacavuga ati uwo n'umugesera. Rero Abagesera rero bacavuga ati Abagesera bose nabicanye, nico gituma ubona umuntu ariko ashaka gutuka agomba kuvuga ko umuntu w'inkozi y'ikibi cyangwa umwicenye kwita ngo umugesera. Byavuye rero iryo gihe kubera ko Abarundi ntibari basanzwe bamenyereye ko hari umuntu yokwica umwami, ko hari umuntu atinyitse yubashwe, bavuga ati umwami ntapfa ahubwo aratanga. Rero byumvuka ari umuntu yomugandagura. Bakomera ngo induru rimwe rero yamara ikiziga cy'umwami ku Barundi, ikiziga cy'umwami ku Barundi. Bagiye kugikura rero mwabo bagwanyi aho nyene baba barasangwa iyo myampi, bavuga ati reka natwe dute duhunge. Barahunga baromoka, hama barahejeje kumwica. Umwami rero ngo ariko arapfa yavuze ngo birababaje kuba mfuye ntapfiriye impande y'ingoma, ntapfiriye iruhande y'ingoma yanjye yakagenda. Kandi birababaje kuba mfuye ntapfiriye iruhande y'inka zanje, birababaje. Ni rero icyo gihe bishe umwami wenyine, uwo mugore we ntibamwishe. Oya ntibamwishe, bishe umwami wenyine. Umugore yaciye asubira mu Rwanda. Ngira ko yaciye asubira mu Rwanda kuroba ahejeje gupfakara, kandi Abarundi mba kubabwiza guca bagira ishavu ryinshi ukuntu byari ko biragenda, aza ko nawe nyine yaciye asubira iwabo. Niho rero bavuga ngo baca bavuga ati icyo gihe rero Abanyarwanda baciye bagenda bibye n'ingoma y'umwami Mutaga Senyamwiza, bamwiba n'inka. Ingoma y'umwami atari kagenda, umwami wese yego yafise ingoma yiwiwe. Iyo ngabo ingoma rero ya Mutaga Senyamwiza bayita Rugabo, inka ziwe nayo bakazita Akarema. Rugabo Akarema. Rero niho bavuga ati Abanyarwanda rero bariko baragira umwami niwe yavyitorera amazina yose ndabikora. Niwe yavyitorera. Abanyarwanda rero icyo gihe babonye ikiziga cya Mutaga Senyamwiza bagahamagara wa wundi bita Sentama, kubera ko bagoma bahazana ngo ni Mutaga, ati ni abandi ngo siwe, akanka kumvikana. Niba bahamagara uwo Mutaga bambe ngo Sentama yarasanzwe ari mu Burundi, yari yarabaye mu Burundi yakoze no Kirimbiwe. Maze ati uyu muntu yoba ari Mutaga Senyamwiza. Nawe ati bagenzi iki kiziga ni cya Mutaga Senyamwiza. Rero ngo niho yaca yibuka uko yabayeho ibwami, ibyo yakoze, amabanga yarajejwe, yumva biramwase mu nda. Ngo aca hitana imbugita yiwe, nawe ngo aca aritema ngaha mu mutima, ngo aca aracikana nawe, ngo aca agwa impande y'icyo kiziga cya Mutaga Senyamwiza. Rero ibyo biheze numva ko nta kindi cyaba gisigaye, kwaba abanyagihugu n'ubundi baciye basubirayo batora icyo kiziga barakizana. Abari barageraniye barategekanije guta abami cyo gushingura abami, baramuzana aho bita Budandari, ikiziga cyiwe barakizana. Usibye ko kw'ivyo yakora byo gutera ibindi bihugu, ni kihe kindi kintu twomwibukira ko yoba yarakoze nyine ca atari? Bo ikindi kintu no vuga ko twamwibukira ko ubwa mbere ko nuko yari umuntu mu bindi bihugu afise, mu bihugu byose mu karere yari afise igisirikare gitandukanye n'icy'abandi, sibyo? Kandi urumva ko yari umuntu
umva ko bamaze kumva umuntu bavuga ko yari mwiza urumva ko yari ahebuje yari umuntu mwiza cyane kandi baravuga yuko ku ntwari we bavuga ko hoba haragize harabaye n'ikigoyi kubera ko bavuga ngo ibyo byose bimaze kuba bavuga ko umwami bamugandariye ikiringo kinini abanyagihugu ngo harabaye imvura iratara kubera uruzuba rwinshi ntibagira ntibarima ntibaronka ibyo bafungura icyo rero two kimwibukirako ikindi twamwibukira ko urumva na cyane cyane gikomeye niwe muntu wa mbere yaguye Burundi icya kabiri icya nyuma twashobora kumwibukira ko nuko umwami amaze gupfa ni abanyagihugu nibo baciye bakuriwe kuko Burundi bumaze kubura Mutagase Nyamwiza niho baciye bashinga zijya mbibe bavuga ati Uburundi buzotegerezwa kuzogarukira nga Rwanda rugirekera nico gituma uzo bavuga ngo Uburundi bugarukira ku Kanyaru u Rwanda rugarukira ku Kanyaru izo mbibe bavuga ko zabayeho mu ico kiringo cyo mu 1753 Uburundi bumaze kubura umwami kuko abashinga nayo ico gihe ati tugerageza kugwana uburyo bwose tugerageze uburyo bwo tutegereje gushiraho imbibe ntarengwa cyo kuburyo abazodukomokako bazokwama bamenye aho Burundi bugera naho Rwanda rugera baraheza rero baragwana uko bacobe bwose imbibe z'u Burundi n'u Rwanda bazishira ku Kanyaru ibyo byabaye kuri Mutagase Nyamwiza ubwo byo byamuranze ndagushimire cyane nibaza ko bazi Mwezi Gisabo ni wakunze kuvuga muri histoire cyane ariko Mutagase Nyamwiza nabo muramumenye ivyo yakoze ubuzima bwiwe intwaro yiwe hama ndakwibutse kuja muri commentaire duhurireyo utubwire ikiganiro cyari kimeze tubwire n'indi histoire ushaka kumva twikuronderere ibiganiro byose ushaka na ubikura bijanye n'akaranga n'iki ibyo udasobanukirwa byose byabayeho kuva kera utubwiye tubikuzanire uwo hari kubw'iwanyu akajambo kamwe mbere kuri we kugira anabasezere turagize ikiganiro muragize neza reka jemba ndenda bifuriza kuranirwa no kubandanya bagubwa neza n'ibiganiro bya Yaganawe TV ni cyane cy'akaranga n'ibindi byose ibiganiro byose bihaca ibiganiro biryoshye n'ibiganiro byubaka n'ibiganiro bitanga impanuro byigisha n'ibindi byinshi hama ndabwira ati n'ubundi cyo twije nisabira je barakizi n'cyakindi nyene partage like na commentaire ibyo gusa niba binkorera Yaganawe izofasha kubandanya ngira intege zo kubandanya nabo ndabaronderera utwo tuntu twakaranga barakoze natumvise rero naturangije ikiganiro cacu tuzosubira ubutaha hamwe na Yaganawe TV ubwenge niwo mutima ubwenge niwo mutima